Abanyagihugu bo muri karitiye ya Kamesa ya mbere iri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko ikibazo c'amazi muri iyo karitiye ko cabaye akaninirira abahinga kuko isoko ryacu ngaho muri karitiye ya Kamesa rimenyesha ngo bamaze hafi indwi zibiri batagira ima ry'amazi, bakavuga ko bayaheruka aho ishirahamwe Croix Rouge ryayabazanira igihe hari hatowe umurwayi w'ikiza ca kolera. Umviriza uyu munyagihugu wo muri karitiye Kamesa. Amazi tariki 19 aho batora umurwayi wa kolera. Croix Rouge yatuzanira amazi mw'ikamyo munyuma naradusabira nibo babitubwiye ko badusabiye ico gihe baratubaza ko amazi yashitse twagata amazi yaje ariko vyabaye iminsi ibiri. Abo banyagihugu basaba ishirahamwe Regideso kubaronsa amazi isaha imwe yo mu masaha yitereye abandi bamaze kuronka, ariko ngo bikaba imisi yose hako babura burundu. Turasavye batuma baduha mw'ijoro saa 9 y'ijoro abandi baba baryamye batayaronka imisi yose, tuyaronka imisi yose ariko yaduha ko harenze ibibazo. Abanyagihugu bakavuga ko bitumvikana ingene karitiye Kamesa ya mbere ifise amazi ariko bobo bakayabura kandi ari ku kilometero kimwe c'iyo karitiye.